umutwe wa Zidane abahindi basabye gukina atabirato bambaye barankigwa baca bahitamwo guheba ihiganwa. Umupresident wa Kuwait yinjiye mu kibuga aje guhakana igitsindo. Igikombe c'inzahabu canyegejwe mu gasandugu k'ibirato munsi y'igitanda mu Butaliyano mu kugihungisha ko cohava kigwa mu vyara vy'abanazi. Mu nyuma kiza kwibwa mu Bwongereza imbere y'ihiganwa gushika kivumbuwe n'imbwa aho cari kinyegeje mu ishamba gitekeye mu mpapuro i Londres. Umuhagarikizi yatanze ikarata z'umuhondo zitatu icarimwe ikibiriraho ku mukinyi umwe. Urukino rwabaye urw'amapasi gusa atakwinjizanya. Ngaya amarorerwa n'ibisanga insolite, inkuru zitangaje zitwengeje canke zibabaje zagiye zibera mu nkino zihiganwa ry'igikombe c'isi Coupe du Monde kuva mu 1930 aho mondiale yavuka. Amarorerwa yuguruwe n'umufaransa Lucien Laurent aho yinjiza igitsindo ca mbere mu mateka higanwa rya mondiale hari kwa 13 mu kakaro mwaka wa 1930. Inzira y'ubwenge ku nshuro 23 mu myaka 96 iheze ikinjana kiburamo imyaka 4 igikombe c'isi gikinwa. Twitege ibindi bisanga canka yandi marorerwa izindi insolite muri rihiganwa rya Coupe du Monde umwaka wa 2026 ririko ribera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Nitwatangimana Patrick Rusage Maestro ahandi kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge Nimba hari amahiganwa yagiye aberamwo amarorerwa ibisanga n'ama insolite, igikombe c'isi kiza kwisonga. Ubwa mbere amahiganwa yasivye kubera intambara. Ku batari babizi, Coupe du Monde yarasivye inshuro zibiri zikurikirana kuko imyaka y'igihumbi 1942 n'igihumbi 1946 yari itezwemwo amahiganwa abiri akurikirana ya Coupe du Monde yahuriranye n'amagume y'intambara ya kabiri y'isi. Iki gikombe c'isi ni cakinwe. Ubwa kabiri igikombe c'inzahabu canyegejwe mu gasandugu k'ibirato. Muri iyo myaka y'igihumbi 1942 n'igihumbi 1946 aho Coupe du Monde itakinywe, agashimwe k'igikombe c'inzahabu gihabwa igihugu catsinze canyegejwe mu gasandugu k'ibirato munsi y'igitanda mu Butaliyano mu kugihungisha ko cohava kigwa mu vyara vy'abanazi bariko barasenya basambura uburayi bwose. Ubwa gatatu igikombe c'inzahabu cibwe mu nyuma gitogwa n'imbwa. Mu 1966 mu Bwongereza igikombe c'inzahabu citiriwe Jules Rimet caribwe imbere yuko ihiganwa ritangura. Imbwa yakoreshwa mu gusuzuma no gucungera umutekano yitwa Picross niyo yavumbuye ico gikombe kinyegeje mu murima gitekeye mu gipapuro c'ikinyamakuru i Londres. Ubwa kane abafaransa bambaye imayo zitari gwabo batari bateguye. Mu 1978 mu rukino rwahuza Ubufaransa na Hongria, imigwi yompi yisanze mu kibuga yambaye imyambaro yera isa. Umugwi nserukiragihugu w'Ubufaransa utari wategekanije guhindura umwambaro baci batira bambara umwambaro w'ivyera n'icatsi w'agatimu kaho hariko habera Coupe du Monde kitwa Kimberley. Ubwa gatanu umukinyi yahawe carton jaune zitatu icarimwe ikibiriraho. Mu 2006 mu rukino rwahuza Croatia na Australia, umuhagarikizi Graham Paul yarihenze asanga yahanye umukinyi wa Croatia Josip Simonic amuhanisha ikarata zitatu z'umuhondo icarimwe ikibiriraho imbere yo kumusohora mu kibuga. Ubwa gatandatu umusifuzi yirutse arahunga ata abakinyi mu kibuga. Hari mu 1930 mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma demi-finale urukino rwahuza Irigwe na Yugoslavia aho ingingo y'umuhagarikizi w'umunyabrazil itashimishije abakinyi ba Yugoslavia. Ababibonye bakavuga ko uyu muhagarikizi yagize ubwoba gushikaho asohoka mu kibuga aherekejwe n'abapolisi. Ubwindwi imipira ibiri yakinishijwe mu rukino rumwe
umugwi wose ugakinisha umupira wawo. Mu 1930 nyene mu gice ca nyuma c'ihiganwa finale mu rukino rwahuza Uruguay na Argentine, iyi migwi nserukira bihugu yompi yategetse ko umwe wose ukinisha umupira wawo. Umuhagarikizi niko guca afata ingingo yuko umupira wa Argentine ukinishwa mu gice ca mbere c'urukino caheze Uruguay itsinze ibitsindo 2-1 ca Argentine, maze umupira wa Uruguay ucukinishwa mu gice ca kabiri c'urukino. Urukino ruza guhera ku ntsinzi ya Uruguay y'ibitsindo 4-2 vya Argentine. Ubw'umunani umuprezida wa Kuwait yinjiye mu kibuga aje guhakana igitsindo. Mu 1982 mu rukino rwahuza Ubufaransa na Kuwait, Sheikh Fahid Al Ahmad Al Sabah yari prezida wa Kuwait, yaramanutse ava mu bwugamo yinjira mu kibuga n'agashavu kenshi agiye guhakana igitsindo c'Ubufaransa. Umuhagarikizi n'ubwoba n'akantu ico gitsindo yaciye gifuta. Ubw'icenda Ubuhindi bwasavye gukina miguruwazi. Mu 1950 nubwo bwari bwarose uburenganzira bwo kwitaba ihiganwa ry'igikombe c'isi, Ubuhindi bwarase kuja muri iryo higanwa ryabereye muri Brazil. Bikavuga ko Ubuhindi bwoba bwasavye uruhusha rwo gukina miguruwazi atabirato bambaye. FIFA irabankira Abahindi niko guca banka kuja muri Coupe du Monde. Bikavugwa kandi ko vyoba vyaranatewe n'ikibazo c'uburyo. Ubw'icumi urukino rw'amapasi gusa atakwinjizanya. Mu 1982 mu rukino rwahuza Ubudagi na Autriche, iyi migwi yompi yahurije kukumvikana ko iza gutsindana igitsindo kimwe c'Ubudagi ku busa bwa Autriche, kugira iyi migwi yompi ironka uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa iciye ko Algeria. Inyuma y'igitsindo cinjiye ku munota wa 10, abakinyi baciye batangura guhanahana amapasi gusa, ntibaba bagishaka kwinjizanya ku mpande zompi. Ibi vyarababaje cane FIFA gushikaho ifata ingingo yo gushira imikino yose yari isigaye yakurikiye yahuza imigwi yari muri iryo tsinda. FIFA ikitegeka ko iyo mikino izoza ibera umwanya umwe, yose igatangurira rimwe igaherera rimwe. Tubibutse ko ku ncura 23 mu myaka 96 iheze ikinjana kiburamwo imyaka 4 gusa igikombe c'isi gikinwa kuva mu 1930 gushika uno munsi. Muri Coupe du Monde niho hamaze kugaragara inkuru nyinshi z'akataraboneka, ivyo benshi bibaza ko bitobaho mu mateka ya football. None twitege ibindi bisanga canke ayandi maroregwa muri rihiganwa rya Coupe du Monde mwaka wa 2026 ririko ribera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique? Dusangize ivyumviro vyawe muri commentaire. Mwari kumwe na Joe Hatangimana Patrick Rusage Maestro, hari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge uno munsi. Kora subscribe kutarayikora, mukole like, mwongere mupartage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Nimugira mwubahwe, musangwe amahoro y'Imana na gahwane.